Wagize mariage ufise imyaka ingahe? Bisa 18. Wagize mariage ufise 18. Papa Keve yakubonye hehe gabaje? Mwahuriye mu rusengero, mwahuriye muri korale, byagenze gute? Nike kintu hanura aba mama baguma bicaye muhira badakora barindire gusa ko abagabo bazana? Urabumva abadandaza bamwe bakomeye bo mu gisagara ca Bujumbura? Yego. Umudandaza uzi ni yoba yitwa gute nk'abadandaza uzi bo mu gisagara ca Bujumbura? Nk'aba boss wo buzi? Hewe nama numva ngo bavenera, ngo bandori. Basiyoni. Yego. Ladies and gentlemen, amahoro y'Imana abane namwe mwese muko muradukurikirana. Twagarutse kandi ku yindi ncuro muri quartier na kiganiro cacu, aho tuja muri quartier kumenya byinshi bibera mu makartier, dutembera abantu bagiye batandukanye ku buzi bagenda barakora n'ivyo bagenda barakora. Ikinzana hano ni kugira ngo ndakwereke ibibera muri quartier. Uno munsi ndi mu Kamenge kandi nagiye kugendera umumama adandaza ibidandazwa turakunda kuvyita ngo amatomate, ibidandazwa biciritse bito bito, amatomate, aradandaza ibitunguru, indagara, byinshi araza kubitubwira n'ivyo twe tutabonye araza kubitubwira. Reka tumwakire kandi tumara amahoro y'Imana. Mama mahoro, umeze neza? Ndashima Imana. Ego cane. Uraho? Ndashima. Akazi kagenda gute? Ni buke turashima Imana. Umuntu ariko arakuraba uvuga nk'umuntu ariko aratwenga, uvuze umumwenyura. What's happened? Ni bimeze gute? Umunsi uri kugenda gute? Ko biragenda neza. Ego, ku muntu akubonye irya mbere yovuga ati ujya mu mama yitwa gute, abahe? Yitwa Mama Keve mba mu Kamenge. Mama Keve mu Kamenge, neza na neza amajahe? Mbanu haruguru y'ivuriro kwa Buyengero kuri 11 kurica kuri Fekabu. Kuri Fekabu. Mama Keve ufise umwana umwe gusa Keve canke yariyo nabandi? Abana batanu. Abana batanu? Oh, bimeze neza cyane. Bose no ku mugabo umwe? Ego. Bose no ku mugabo umwe? Papa Keve. Papa Keve muri uno mwanya ari he? Sinzanu yatemberere. Ye nawe nyine yagiye ku kazi kurondera ubuzima. Okay, Papa Keve akora iki gabasha? Akora nyene ubuzi busanzwe. Busanzwe nyene. Ego cyane. Uno munsi ndagusanze hano, iyi niyo biro yiwawe? Ego. Aha ni ukorera? Niyo nkorera. Umuntu ashobora kwibaza ati mbega udandaza ibiki? Ndiko ndabona ibintu bigiye bitandukanye, burya n'ubuki burya? Tuntu sauce tomate. Nyiri kutuntu dandaza twose ndatumenye. Akanaga sauce tomate bita bonjour. Bonjour. Iyi ni kuyorosha isombe. Aya nama onja yo gushira mu masombe, yo mu isosi. Fata micro ivugire. Pilipili. Ego. Magi. Igigwa. Aya nama aubergine. Ego. Ama poivro. Ego. Ama poiro. Nama tomate. Ego cyane. Ibyose ni bitunguru. N'amatungurusumu. N'amatungurusumu. Indagara. Ego. Nifu y'ivyema. N'uduti two gucanisha imbavu. Natwe wigeze wibagira? Oya. Ikindi? N'indimu. Ego, zurashira ku munwa mikro gira bakumve neza. Hari ibindi mbona hariya mu gasoro n'amajojo nibiki? Ivyo mbona nga mu gaco. Izo ni magi. Okay. Umuntu ariko arakuraba arabona yikuru mu mama kandi uri kudandariza ahantu nka anye nta soni wumva kubera iki ubikorera hano? Ndabikorera ngaha kubera ari impande yo muhira. Niho korohera. Kugira nkora utuntu twose two muhira. Ahantu uba urapanze canke naho iwanyu we na Papa Keve? Ndacapanze. Uracapanze? Okay. Washize nga mu gisagara ryari? Haretse imyaka 6. Uri mu gisagara ca Bujumbura, uri kumwe na Papa Keve? Ego. Imana ishimwe cyane. Ubuzi ububona gute? Biraza buke buke? Ndashima nyene biraza buke buke, ndaronka amahera y'agasabune n'agatumbura k'abana. Ego. Okay, nk'umuntu akubonye irya mbere canke nk'umuntu abonye uno munsi tuje kugendera, ibidandazwa vyawe watanguranye umutahe ungana gute? Kuko tugomba twigishe baba mama, tugomba twigishe babandi baguma bari muhira badashaka gukora. Ego.
tugomba twigishe baba mama baguma bari muhira barindiriye ko abagabo gusa bazana badashaka gukora babona umengo gukora ibintu bito bito koba ari ukwimaramaza mu bantu sivyo ego watanguranye umutahe wangahe Natanguranye umutahe mutonya w'ibihumbi 10 umutahe w'ibihumbi 10 Imana ishimwe cyane gushika kuri uno mwanya kandi uradandaza ibi kandi urafise n'ibigori ku ruhande Ego n'ibigori nzandawoza Ego cyane uwo mwana ni umwana wiwawe Ego umuhererezi n'umuhererezi bebe ni sawa ni sawa sawa rero ikintu twe twifuza kumenya nifuza kumenya ni kubera iki ukorera hano utashimye kuja ku isoko nizihe ntambamye muhura nazo kuko nturi kuriba uri kurironderera ubuzima sivyo ko abenshi baja mu isoko ariko wewe ugikorera ngaha muri quartier canke iruhande yo muhira haje kubera ari mande yo muhira kubera atamukoze mfise iranze ndakurikirana abana bava ku ishuri nze nsimba mesura n'uduhuzu tw'abana nkora utundi dukorwa twose kubera hegereye mande yo muhira abonye mu isoko hatonyorohera ngene abana baza barafungura anza ngaho gira nze ndaraba n'ivyo muhira burya abana bose batanu mubanganye ni Bujumbura mu nzu yo gupanga ni de chambre na salon bien ni chambre na salon chambre na salon ahanye ni Bujumbura yego ahanye Imana ishimwe kabisa inyuma y'ibi canke nk'ivyifuzo wari ufise kera wari wifuza kuzokora iki ukiri ku ntebe y'ishure canke wize gushika mu mwaka wa kangahe wize gushika mu mwaka wa gatandatu umwaka wa gatandatu ucuragira mariage yego wagize mariage ufise imyaka ingahe Visa 18 wagize mariage ufise 18 papa Keve yakubonye hehe gabaje mwahuriye mu rusengero mwahuriye muri korale byagenze gute twarahuye nyene arambona ndiko ndagenda mu ibarabara canke warugiye kuvoma oya nimvuye gusenga waruvuye gusenga ariko wa Mungu yari mu ntari y'ico gihe mu ntara ya Kayanza niho yakubonye ashara gutora ni ijambo wibuka yo barakubwiye mugihura yari iri papa Keve yakubwiye gute ijya mbere uhuye na papa Keve yarakuramukije yarandamukije acakubwira gute avya nibuka okay reka tuse nk'abasozera gatoyi kuko urabona ko twari twaje kukugendera kugira tubone ibikorwa bibera muri quartier zacu nike kintu uhanura abamama baguma bicaye muhira badakora barindire gusa ko abagabo bazana no hanura abamama no banura bagasenga Imana ikabahitiramo ico bakwiye gukora uko gukora uri umumama ni vyiza biragabanya ibibazo biratuma udasaba umugabo icari cyo cyose wiyungunganya nawe ukagura umunyu mu gihe atari hari cyabura uciye ku gapira ukakagura kiwawe cyangwa ku mwana Ego ikindi kintu umuntu ashobora kwibaza mbega utaratangura kudandaza ibi wari udandaza ibi iki nirirwa muhira ucurano yuko ubuzima bwo kwiga muhira ataribwo oya sibwo kweli hariho n'abandi bantu baja kurondera ubuzima hanze mu Barabu uhora ubumva ego cane mbega ivyo bintu waravyumvise we uvyakira gute ko nari abantu baja kurondera ubuzima mu Barabu batinya kurondera ngaha nyine mu gihugu cacu cyo Burundi je nyene nabonye atari vyiza naje mba naragiyeyo naravyasa nabonye ntojaye navyakiriye nabi nyene canke washimye kugumana na papa Keve je sinota n'abana ngiye kuronderera ubuzima hanze ntabona abana uno mwana ashaka mikro muhe mikro avuge turabe vuga rero allo vuga allo vuga none vuga allo biranzi muhe rero mama Muslim okay ikibandanya umbwira kugira nga washibye kuguma mu Burundi
nashimye kuguma mu Burundi impande y'abana banje. Umuntu arashobora kwibaza ati mbega hano mu Kamenge hari abantu baba bari ruguru batinya kuza kurondera ubuzima i Bujumbura. Ni ikihe kintu wo mubwira umuntu nk'uwo? Ikintu namubwira nuko yoza kurondera ubuzima akiyungunganya ko kwirondera ubuzima ni byiza. Yego. Mama Keve ngaha mu Kamenge niho turi neza na neza. Mama Keve, nk'umuntu ashatse kugutera intege mu kazi kawe ukora, iyo gutera intege kubihe bintu canke iyo bigenza gute canke nibihe bintu usaba? Woshaka kuntera intege yo ntera intege akama nk'ahantu nkorera tari mu ibarabara ahantu hari abakiriya ko nta n'abakiriya benshi bahari nkaronka aho nkorera nkaronka umutaho ukwiye nkaca ndandaza ibintu byinshi imiceri nk'ibiharage ibintu nyene ahantu nyene hameze neza atari mu ibarabara hari ikibanza ciza hanini mu ibarabara imoti iciye ngaho irashobora no kuncako cabure kanzurira ko amazi ego cabure bakambwira ati dukeneye ko abantu badandariza mu ibarabara ikintu nipfuza nyene umuntu yoshaka nko kumfasha yumfasha akama nk'ahantu heza hari ikibanza ciza nkakorera ariko baramaze kuvuga yuko mukwiye kuja gukorera mu isoko canke kugira ikibanza mu isoko biracakugoye kuja gufata biracangora kubera abana ata muntu hari bogumana yo baronderera kubera ndumwe nta muntu amfasha nta mukozi ntivyokunda reko nja mu isoko nashatse kwifashisha aha hafi ati rero bisabwa yuko uronse nk'umuntu akubakira kano kameza neza akagira neza akakurondera n'ikibanza ciza vyoba ari ibintu vyiza vyo gushikana kwiterambere vyoba ari vyiza cane. Okay, ihangiro ryawe canke hano wifuza gushika canke programme zawe canke wifuza gushika hehe basi mu buzima bwawe kuko watanguje umutahe wa 10,000 ubu unyura yuko ivyo ufise ni vyinshi biriko biraza urafise n'umunzane wo gupima none umuntu wifuza nko gushika kuki? Nifuza nyene gushika ku nifuza kuba umudandaza akomeye adandaza ibintu byinshi nkaronka nyene nanje yo kwibeshaho nkaronka naho mbaho iwanje ego uhora wumva abadandaza bamwe bakomeye bo mu gisagara ca Bujumbura ego umudandaza uzi ni yoba yitwa gute nk'abadandaza uzi bo mu gisagara ca Bujumbura nk'aba boss wo buzi nama numva ngo bavenera ngo bandori basiyoni none ugize nka chance yo guhura numwe muri abo boss bavena kuko baraza gukurikirana ino video n'umukuru w'igihugu araza kwiraba mbega hamwe uhura n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ni ikihe kintu umusaba wowe nka Mama Keve kuko ntushobora kuronka chance yo kubonana nawe biragoye ariko arashobora kubona ino video ni ikihe kintu usaba nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi? No musaba umutahe nkaja ahantu nyene heza nkaza ndandariza ahantu hari abakiriya hari amahera naye nkaronka amahera nkubaka inzu yiwanje nkarereramwo abana Okay, urumva yuko ari ibintu vyiza cyane. Okay, president yabonye video canke bandori cima canke nabandi bategesi canke nabandi bari hanze kuko izi ino mbonesha kure yacu irabwobonwa n'abantu bari mu Bufaransa, muri Canada, abantu baba bafite ubushobozi kudusombya. Iyo gutora gute kugira ngo aguhe kakantu avuga ati reka ndaguha ga $100. $100 urayazi? $100 urayazi? Oya nayonzi. Ni amadolari 100 ni nk'ibihumbi ni nk'ibihumbi amajana 400,000 gutya wanje. Ajo gwatireka ndaguha kantu yo kutora gute yo gusangahe? Yonora hano mu Kamenge. Kuri onza ruguru y'ivuriro kwa Buyengera. Yego cyane. Yego, merci beaucoup reka rero ndagushimire nakaye kajambo wogenda twogenda utavuze basi nk'akajambo ubwira abarundi n'abarundi kazi. Nk'akantu ubwira abarundi abandi ba mama bariko baragukurikirana muri uno mwanya babuze ingene barondera ubuzima bariko bariyumvira ingene aho bohera mu kurondera ubuzima nakaye kantu babwira mu kubatera intege nabonyene ntibatinye n'ibihumbi 10 bitanguza umutahe bigakunda batera intege cy'abandi ba mama.
kajambo nababwira naho byo ibihumbi 5 babitanguza bakotsa ibigori cyangwa bakadandaza amavoka yego Imana yashobora guhezagira bakagera ku kintu gikomeye. Reka rero nanjye ndagushimisha mama Kevin, Imana ibandanye ihezagira kano kazi kawe, ubandanye ukora ibikorwa, Imana ibandanye ibihezagira abakiriya baduge, twongera dusaba yuko na babandi boshura kudutamwo akantu kugira ngo hano hantu habe hanini ejo nze ngaruke ndakuzaniye nk'akabahasha narungikanywe n'abantu bo hejuru sivyo. Reka ndagushimira ndabwira ati merci beaucoup. Sawa namwe murakoze. Urakoze cyane, Imana iguhezagire. Sawa namwe.